Ariko kandi tubabwira yuko ari kwa Kigingi Sama Comedy hari kiri kuneho yarari yaraperformance ibintu bigenda neza. Satbit umugaruke gatoyi. Satbi ngaha mu kiganiro yaraje aravuga ati mesherezame ariko tuwakira mapere ngaha mu kiganiro aravuga ati ndiko numviriza abantu bariko baratelefona bose mumva arabahehe Kinama Kamenge Kanyosha hari uwo mukiriri mwumvamo hari umwana w'ikiriri mwumvamo hari uwo mwana wo mu giti mwumvamo kubera iki ni Satbi mwakiriye ibi yarabivuze mu kiganiro Satbi yari ryambere agiye muri Kigingi Sama Comedy turavye ukuntu vibe yari ihari turavye ukuntu baryohewe batambakira isese ni Satbi yavyidoze kenshi cyane jewe bien sûr ndaririmba kandi abantu benshi murabizi ndaririmba indirimbo hari kandi ndazi yuko hari ya mu giti hari yikiririza hehe indirimbo ziwanje ziriyo muhiri wabo bahara baziririmba bajya abana bo mu giti bahara baziririmba tariko rero kumva yuko bobona Satbi yagiye muri show yabo kumva yuko bobona Satbi yagiye kubateramisha hariya muri ziriya bare zikomakomeye yagiye bamutumiye mu ma party yabo mu mariage ma anniversaire ibyo nivyo badashobora gukora kubera iki ntituzi igituma uno munsi abantu benshi bamaze igihe bavuga bati Kigingi Sama Comedy ugiye kuyiraba ugiye kuraba abantu bose bayitavye uzosanga ari abana benshi bo mu giti ari abantu benshi bo mu giti uno munsi hagaragayemo Satbi hariko haranatembera n'ubutumwa bavuga bati babana bo mu giti bariko barategura kumusaba imbabazi kuko basanze barihenze bahora bamwihendako Drizzy tuvuge yuko Satbi uno munsi yo barire yisite kuba abonetse muri show yahora yipfuza yahora avuga ati ndifuza kuboneka muri show iri mwabana bo mu giti. Hari foto buriya kwisi turakunze kubona ikintu cha lighting kuma abantu ba lighting ama flashes ndavuga amatoroshi kujya kuno muri zagasaba abantu bamucyanira amatoroshi ifoto bacaniye Satbi amatoroshi ndayibonye I really feel happy ndumva nezerewe isumba ya indi yo mu Cibito isumba mu Cibitoki ariko gato hari kunza kuzikompara hajya haririmbye Satbi na Kiriku nuriya mwana mutoya sinza kumuteba ko cyane wewe naho ntomuvuga ko birebire ariko ijya foto yibonye ijya yoshobora kuyipresenta hageze hose ijya foto irakaze urayibona bari kuri Facebook murayibona abantu benshi zino foto barazibona bakibaza ngo ni ibintu byo gukinisha abatari kuri Facebook kandi ababwire ni foto Satbi ya foto akunze kwifotoza yabwiye abantu tini mwatsa amatoroshi agaca ahindukira akabaho umugongo umufotografe ari imbere agaca kiretse yuko fotografe yo nawe asamara cyane kubera ko muri video amatoroshi asumba hajya ndi nyene rero nimba samara nawe rero nituzi ni video amatoroshi asumba hajya ariko ibi bintu nigeze ko bino bintu birafise ukuntu bi branding umuntu narigeze kumva hanze y'igihugu narigeze kumva kantu ngo Diamond yarakobise umufotografe ngo umuvideographe ngo ari karasamara bamukubise umugere umwe ega ni yari umwe ni benshi bama bakubise urumva Diamond ngo muri kuri stage abashaka ijya vibe kujya kuntu kosagi kujya yiruka nta kintu na kimwe kuye gusiga inyuma kujya yiruka nawe wiruke uguruke nimba simbiye mu bafana usimbireyo asimbe mu bafana umukurikiza lens ku buryo atashoti nimwe ubura izi foto dufise ikintu zisiguye kinini cyane kuri Satbi nkavuga nti yakoze performance nziza ibintu bimeze neza ariko still Satbi you are a professional artist ariko hari ibintu sinzi nimba bizohinduka ryari kuri wewe no kuri DJ wawe Satbi playlist yawe what's wrong with it what's wrong with the playlist Satbi ukoresha mu biteramo ariko
ariko Mr Phillips wibuka yuko wait gato yaragiye guperformingira ba bantu yipfuje ariko playlist yabahaye hari n'ibintu ntakunze ariko nakunze style y'ukuntu Sadbi yagaragaye kuri stage ukuntu yinjiye yambaye n'ukuntu yarameze ni Sadbi yaje ubona ko yarafise n'inyota sinzi ko abantu benshi babonye muri video habuze gato ngo agwe nkakebura abantu bategura ama stage please next time umusani umwe avuye kuri stage hanagura stage kujya kuntu bashiraho amazi ujya mudogo yaravuyeyo impamvu uvuze ko ari umudogo nuko aracyari umwana birazwi aracyari umwana ariko si kugira ngo ndamuminimize oya ujya muhungu yaravuyeyo birazwi ko ari umuntu ageze kuri stage akora ibishoboka byose vibe iboneka ijana kujana wose kiriko akiri hari n'igihe hasesa amazi canke ibinyobwa bivanye n'ibyo ari byo rero ugiye nabi avuyeyo ushobora kuhagirira ikibazo Sadbi baramubaye ko sinzi ko abantu benshi bayibonye muri video yasohotse Sadbi hasi kuva kuri stage kandi yagwa ari kugwa nabi ibintu ntakunze urabyumva iyo content rero wari kuyumva bavuze ati Sadbi yaguye kuri stage ariko irikavuyeyo ako kantu urakumva ingene twari ku kibazo gikomeye cyane wibagire ko harimo nihangana y'abantu babiri urabyumva wibuke ko n'amatorosha atangana wibuke ko n'amatorosha atangana wa mugabo we warubizi amatorosha ntangana wibuke ko na Kiriko yanavyanditse ubundi ngene Kiriko yaranditse caption show iheze yaranditse caption kuri muri duhereza muri kigingi samago surumva kubera yuko harimo content nyinshi yaranditse kuri page yiwe arandika ati aro grand frère mini yule petit wangozi nishafika Bujumbura dogo nona hani ika kantu murakazi mu ndirimbo ya Kiriko indirimbo yitwa My story. My story, yeah. My story. Ni my story. This is my story. Nimba yarimbaye na Ines Ragere. Kuvuga ariko abarundi ndabinginze please. Nimba musana basavye amatoroshi duza amatoroshi. Hidukeneye ibitambara. Abajene bose bajya hajya hano baba yafise. MC Mika hariya duza. South Africa. Urabyumva? Yes nuko bimeze. Za foto za South Africa ariko arazironka Sadbi kuri playlist please ntuzoza kuririmba indirimbo zawe zose ufise ibi niwe mu bibazo abaririmbyi benshi bakunze kugira ariko nasiga inyuma na Kiriku ntagisiga inyuma n'abandi yari ryambere agiye kuri rya stage byasaba yuko za ndirimbo bahora baririmbira hariya mu giti bahora baririmbira muri douche barimba muri salon papa bagaya hamana iyo ndirimbo ni yande reka ndakubwira ikintu gizi ku bantu benshi baje kuri performance ya Sadbi abantu benshi bari kuri performance ya Sadbi hari ibintu babonye n'ibyo abandi batabonye ni Sadbi yaje mu masana y'amabiri Sadbi wisenge na Sadbi wa mask baratandukanye ni Sadbi yajanye timu zibiri z'abadanse warubizi azana n'abakobwa beza bazi gutamba we ariko mana we abigemewe muri no misi basigaye batamba kuri romantic boy yambika zijya muzu umustirisa kaze cyane rafafase muri Facebook akarabona ino muzu iyi foto nuwahamagara Sadbi dusigure ino foto byamugora kuyisigura ariko ubonye ukuntu Sadbi yabonetse muri rya show ariko ndiko niyumvira ijya Sadbi yari yambaye ijya mask yari yambaye abantu yarababona ahubwo kano kantu romantic yakibyehe cyane nako ya creatinze ubwiwe kuba yari yambaye mask ataboneka mu maso mbega haje umuntu wawe waraboneka umuntu wawe warutabuye cyane nantu na hamwe haboneka ariko kajya kanyira boneka ko kabonerana ariko urabona ukuntu kadeshe design yako bro ariko ndiko niyumvira kuba yarambaye ijya style Sadbi birafise ico bisigura bitegerezwa kubera yuko birafise ico bisigura ko hajya yari muri babana ari ryambere peut-être harimo abari ryambere bamubonye performance yiwe babana bo mu giti bien sûr oya bahora baba bazibona ahubwo bivana n'uwateguye bivana n'uwateguye n'ukuntu ategura urabizi abantu bose kaya kana mera mashina ni engineer Grevisse hariya na Landry ko dereza amasanamu meza kandi akenewe bivanye na topic dufise nibutsa abantu baba boss basanga bafise ibintu bakora by'ama live streaming abakeneye ibintu byuko ibirori byabo bimenyekana ikirori cyawe keneye ko kija kuri rezo social akora muri PJ Classic FM ariko kumwe na Landry technicien kumwe n'abandi benshi nukuri
babikora neza kabisa saba n'abantu bazi ibyo bakora kuri kino kintu cya live streaming. Niyo mpamvu buri gihe mubona live zo kuri PJ Classic FM ziba ziri swena swena kwa Mr Champagne. Hanyuma kandi Sadbi kuzana timu zibiri z'abadansere birafite icyo bisiguye, yaje yiteguriye show, yaje akeneye kwerekana ingene bimeze, malgré yuko jewe n'ubundi kuri playlist tutaza guhuza neza kubera yuko nkeneye yuko hari ikintu ahindura, kubera ko niho ririmba indirimbo zose ufise ubize gukunda, kubera ko nejo barakeneye yuko uzoba uhari ngo ubiryohere. Hari indirimbo nyinshi jewe hajya zari zikwiye uko aza kuziririmba, ariko araririmba live music. Ubundi reka nakubwire je nagumye ndakivuga Philjanse twohuza kuko twabivuze yuko ryari harimwo benshi bari babonye ya performance ari ryambe for the first time bien sûr. Cyari bikenewe yuko zaririmbo mbabarira ujyana ramwishe live music zazindi no apana live music umbise rero hajya nta live music yari hari kariko kajyo yarabonye none yari guca ari arabizi yuko iyi public y'ababana bo mu gita zose subira kuyironka vuba ngo ategure live music man. Muri South Africa byakomeye kirisese n'ingorane n'abahindi n'abanye yarabizi ofete ni nkuko abitari gukunda yuko abwira Kigingi tegura ibyuma vya live music kuko bien sûr baraba usanga bizimvye. Bagiye kujya kwa banki Muyinga none Ramva nuko bimeze bien sûr Sadbi big up sana kuri playlist ni bon. Tujya turimbo twakera abantu bari badukeneye bajya aya batoto nyene babone twa turimbo baririmba barimo hariya muri ya magorofa yiwabo, ariko dance ya kirisese Joyce dance ya kirisese nukuri bro, iyi ndirimbo iri kuri duhindurana amateka mu muziki w'u Burundi. Tuzobigarukako by the way Mr Philjanse turangirije kuri show ya Kigingi icyo tumubwira tuti big up sana amasegonda 30 uvuge kuri Gasorero comedian cyo turangize. Gasore comedian please garuka mu gakino nka kera bro, umugenera cyari swe, umujene aracyameze neza, aracyakubita ibintu bitwenza, aracyaryohera abantu, aracyari creative cyane. Gasore kabisa aracyameze neza, ariko simbonana ariko tunafana equipe imwe vraiment, ariko nanje simbona igituma za yambaye jezi ya equipe n'umufana wa Barca. None ari umufana wa Barca hajya hari yari yaje kuri stade, umufana wa equipe itsinda yari yaje kuri stade none ya Barca. Iyo ukundi ikintu urabyerekana, none wagomba nze yambaye ihe equipe kandi ariyo style yari yacaguye, yaje yambaye nk'umukinyi ajye gukina ibintu binezera abantu biki, ariko yakinye neza tubyemeranya hajya. Nimba yaje yambaye ijya jezi ata sene cyangwa ataje ata comedy yateguye ijanye n'ijya jazz, I don't like it. Ubona mwumvirije ngira mwumvirije warabonye dance yatambye ni dance ni jazz bijanye kukubaza abanyishura dance ni jazz bihuriye he? Gasore n'umukomedian cyangwa se umukomedian mugabo Gasore rero ikintu nataka kuvuga turakeneye ko Gasore agaruka nka kera. Sinzi yuko araba boss bafeilinze kumushiramwe amafaranga, sinzi aho byapfiriye, sinzi ingene bimeze, ariko nukuri ni Gasore nabonye ameze neza, bikwiye yuko nawe agira gute asubira kuva mu gacerere. Biragoye bon, reka twizere yuko Gasore azohava agaruka muri game kuko no munsi kabisa no munsi muri big up sana kuri Kigingi yashoboye kumuyumvira ko ubundi nyene biranago yuko ashobora kuko ni na Gasore tariko turabona amashow menshi, ariko Kigingi nka grand frère wiwe abanye ya perike yari yambaye perike. Kigingi nka grand frère wiwe yaravuze ati reka subire ndagushire mu kuri stage, kandi urabizi yuko ni gake kuva Kigingi atangura gukoresha Gasore ni gake utazobona Gasore muri Kigingi sama comedy. Nikora yuko yabonye yuko abishoboye. No Kiginga donc n'umuntu atahura entertainment, n'umuntu abavuga ati one aba petit frère na bidi sasa tuwashe moto kuko ndisiri yuko ubundi n'impamvu kajya kantu kazoshika kure. Uko he understands uko promotion y'ibintu ikogwa, arazi uko bino bintu bikogwa.
Ofete kigingi aba bose sinovuga ngo abashiramo kugira ngo ronke public kugira abantu biyongere bien sindi siri n'ivyo kuko public asanzwe ayifise ibi byose abashiramwo kugira abagumize muri ya mudu y'abantu abagumize muri circulation ona yuko aba bose ba mutima ro comedie ba il defense ro comedie bose baragiye mugabo urabona yuko aguma bagarukana avuga ati ingo mugume kuri public ibintu bimeze neza cyane yes nuko bimeze